Byiza banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene ya YouTube ya ICTV bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye babivugwa irya nino, aho tubashikiriza amakuru abavugwa mu vya politike, inkuru zivugwa mu mutekano, tubashikiriza kandi inkuru ziba zagiye ziragarukwako mu binyamakuru, ivyavuzwe ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ayandi makuru aba yagiye aratangazwa, ariko nanone tukaba tuba dufise amasoko atandukanye, amasoko aba yegereye ubutegetsi dukuramwo inkuru, ayo makuru tukayegeranya tukayabashikiriza mu buryo bw'idonido kugira ube mu muryango munini w'abakurikira ino shene ya YouTube ya ICTV ironka amakuru umwanya ku mwanya ku biba biriko biravugwa mu gihugu ndetse n'ibinyegezwa abanyagihugu bato bato, utegerezwa gufyonda kuri subscribe maze uko turaja turashirako inkuru ukaronka notification ko dushizeko bishasha. Mwese rero kanda bahe kaze ndetse ranabipfuriza ibihe vyiza aho muri irya nino hatandukanye. Hari inkuru turiko turabaha z'ibibera mu butegetsi ndetse n'icuka kibi kiri mu ndongozi muri kino gihe, Uburundi buri mu bibazo bidasanzwe, ibibazo vy'ubukene ndetse n'ibibazo vy'ubutunzi. Igihugu c'Uburundi bamwe bakaba babona ko kigeze ku mviro, ababikurikiranira hagufi bakabona ko ibintu bishobora kuyangara umwanya n'umwanya. Ku musi w'ejo igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2024 hari inkuru twabahaye ivuga ku kuntu hariko harategurwa coup d'etat, mbere yoba yageze no kure. Amasoko yacu yegereye ubutegetsi hakaba hari ayandi makuru ahejeje kudushikiriza, turaza kubigaruka ko abo babifisemwo uruhare ndetse n'abayinyegeje inyuma y'uyu mugambi bose turaza kugenda tubigaruka ko muri ano makuru, ariko nanone hakaba hari izindi nkuru dufise zidahumuriza. Ubaye utarakurikiye iyo nkuru twabashikirije ku munsi w'ejo urashobora kuja ku mavideo twashizeko maze ukaronka iyo nkuru kumviriza ndetse n'ibindi twagiye turatangaza ku nkuru zirabana, ku nkuru zerekeye Uburundi cane cane muri politike. Hari ibintu biriko biraba mu gihugu bidasanzwe, ibiriko biraba bamwe n'abandi bakaba bibaza vyoba ari ibiki. Hari abashingamateka batariko barahuriza ku kibazo c'igitoro, aho bamwe babona ko ubutegetsi buriko buriteza utunyoni mu gihe igihugu ndetse n'abanyagihugu bari mu magorwa n'umubabaro, bamwe bakaba batanguye kuva mu gacerere. Hari ibibazo kandi vy'ukunyinyurana mu bategetsi, izo ndongozi zo mu mugambwe CNDD-FDD zirimwo umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito batazira General Neva n'uwurongoye uwo mugambwe Reveriyano Ndikuriyo, bakaba batariko bararabana ryiza. Barababwiye kandi ikibazo gikomeye cane kiri hagati ya Perezida Neva ndetse n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervas Ndirakobuca, ariko ubu turiko turavugana hari umugambwe ukorera mu Burundi, n'umugambwe witwa ADPR. Uwo mugambwe ukaba uhejeje gusohora itangazo wiyamiriza ibiriko birabera mu gihugu ndetse n'ibibazo biriko biribonekeza cane cane mu ndongozi. Bavuga ko kubona abashingamateka bubakiwe sitasiyo yabo y'igitoro ntaho bitaniye no guhemukira abanyagihugu babatoye. Uyo mugambwe uvuga ko indongozi ziri mu gihugu zititayeko ineza y'abanyagihugu, mu gihe havurwa ikena ridasanzwe ry'ibitoro mu gihugu c'Uburundi. Umugambwe ADPR urongowe na Gabriel Banzawitonde umenyesha ko watangajwe cane no kubona ngo abashingamateka bubakiwe sitasiyo yabo y'ibitoro bagahabwa n'amaritiro atari make y'igitoro, mu gihe abanyagihugu baserukira batagira ayo bacira n'ayo bamira. Kuri ico kibazo kimaze imyaka irenga 2, aho no kwiyunguruza bisigaye ari ikibazo kidasanzwe. Muri uyo mugambwe utavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi ADPR, APDR bakaba babona ko abo bashingamateka bahemukiye abanyagihugu kuko ngo bari gutegerezwa kubogoza leta ihari, kuko bigaragara ko yananiwe no gutorera inyishu ico kibazo c'ibitoro. APDR ikaba isaba abanyagihugu gushishoza mu matora yimirije kugira bazotore ababarongora bafise imigambi myiza ku gihugu. Muri uyo mugambwe banditse bati: umugambwe APDR waraye uguye mu gahundwe
kumva mu nama nshingamateka baraye baronkejwe sitasiyo y'ibitoro, mbere bakaba bashobora kuba bahabwa amaritiro atari make, mu gihe abenegihugu baserukira bugarijwe n'amaganya n'agahinda kuko kubura ibitoro. Umugambwe APDR ukabona ko iyo ngendo bisa no guhemukira ababatoye, kuko cari gikwiye kwari ugufasha igitoro kikaboneka, canke bakogoza leta kubwo kunanirwa gutorera umuti ikibazo c'igitoro. Umugambwe APDR ugasaba abarundi bose mu gihe himirije amatora kuzoshishoza neza mu gushigikira imigambi yizwe kandi isiguwe neza, no kuzitorera indongozi zifise iyerekwa. Umugambwe APDR ugasaba Kizigenza kubandanya yegeza kure abantu bose baba bariko baramunaniza ku mbono afitiye igihugu. Umugambwe APDR ukazoguma umushigikiye kandi umutera intege. Ivyo ni ivyatangajwe n'uwo mugambwe APDR. Uyo mugambwe ukaba ubona ko bose abashingamateka ndetse na leta bamenje, nyabuna bakabona ko bategerezwa gutanga imihoho kuko ataco bamariye abanyagihugu, ahubwo abanyagihugu bakashishoza mu gihe bazoba bagiye gutora indongozi nshasha, kuko bamwe babona ko atawoja inyuma ya CNDD-FDD mu gihe igihugu bakigejeje ahatemba. Bityo rero ko uyu mugambwe ndetse n'iyindi migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ariko ifise kazoza canke babona ko ishobora gutorera ikibazo gihanze abarundi, bashobora kuba baja imbere akaba aribo barongora, maze bagashobora kubokora igihugu camaze gutembagazwa n'ubutegetsi bubi. Turiko turavuga ku butegetsi bubi ndetse n'ibibazo bidasanzwe biri mu gihugu, imbere y'uko tuja ku ntambara iriko irabera mu butegetsi imbere, hari inkuru yavuzwe cane, ni inkuru idasanzwe y'umupolisi yishwe. Uyu mupolisi akaba yoba yishwe akaza gutabwa mu ruzi. Hari ikiziga ca Premier Sergent Major de Police Lionel Bizoza, afise imyaka 34. Ico kiziga c'uyo mupolisi catowe mu gatondo ko kuw'Imana wa 23 Ruheshi mu mwonga wa Karonga, ni uri ku mutumba Rukoba, ni muri komine n'intara ya Gitega hagati mu Burundi. Ku bw'ababibonye, ico kiziga cari kiryamye impande y'ipikipiki, bamwe bakaba bibaza ko yoba yagize isanganya, ariko kandi bakibaza ko yoba yarishwe. Isanganya rikaba urwitwazo rwo kuyovya amatohoza. Hari amakuru amwe twamaze kumenya ku coba cinyegeje inyuma y'urwo rupfu. Abahita nibo babonye ubwa mbere ico kiziga c'iyo nyamiramabi kigaramitse hampande y'ipikipiki. Ayo makuru aremezwa na Modeste Ngendakumana, n'umukuru w'umutumba Rukoba, bibaza ko uwo mugabo yoba yagize isanganya ryo mw'ibarabara. Kubw'iryo soko nyene, ikiziga kiri mu buruhukiro bw'ibitaro vy'akarere ka Gitega, umugwa mukuru wa politike. Nayo ipikipiki ikaba iri muri komisariya y'igipolisi c'iyo ntara. Ayandi masoko avuga ko Lionel Bizoza yoba yarishwe, ariko abamwishe bagaca bagira umukino ko ryoba ari isanganya mu ntumbero yo guhuvya batohoza. Lionel Bizoza akaba yaturuka ku mutumba Buzunza muri komine n'intara ya Bururi, ni mu bumanuko bw'Uburundi. Ibiziga bitari munsi ya 4 bikaba biramaze gutorwa mu ntara ya Gitega kuva muri Ndamukiza guheze, nk'uko amakuru atandukanye ndetse n'amasoko atandukanye avyemeza. Kuri uwo mupolisi yishwe, hari bimwe mu bidasiguritse ndetse harimwo n'igipfungu ku coba cinyegeje inyuma y'urupfu rwiwe. Hakaba hari amakenga ku rupfu rwa OPG Lionel Bizoza. Hakaba rero hari bimwe mu vyo twandikiwe n'umwe avuga ko afise amakuru ku rupfu rwiwe.
umupolisi Lionel Bizoza akaba yahora ari Nyamiramabi ya komine Giheta ho mu ntara ya Gitega, yatowe ikiziga mu gatondo ko ku munsi w'Imana uheze nk'uko nari nabikubwiye. Isoko ryacu ryavuze ngo mwiriwe neza, hari umupolisi avuka muri komine Mbanda, intara ya Makamba, ku musozi Mara, yatowe ikiziga mu gitondo co kuwa Mungu heze, igenekerezo rya 23 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Umuhisi akaba yitwa Lionel Bizoza, akaba yari yopeje muri komine Giheta mu ntara ya Gitega. Nk'uko twabibonye mu mafoto, ikiziga catowe munsi y'ikiraro mw'ibubu, ariko ikiziga cari gifise igikomere mu mutwe, bikaboneka ko hari ikintu boba baramukubise. Ku mafoto hoho twarabonye ko n'ipikipiki yiwe yari mu mazi hafi y'ikiziga kugira biboneke ko ari isanganya ry'ipikipiki, ariko turafise amakenga ko yoba yari yarishwe bikitwa isanganya. Uwo nabajije yambwiye ko aho hantu vyitwa ko Lionel yagiriye isanganya atako yari kuhagwa, ko bibaza ko bamwishe bamutaho bamaze kumukubita ico kintu mu mutwe. Biragoye kumenya, mwebwe murashobora kuronka amakuru ahagije nubwo uwacu atari bugaruke. Turipfuza kumenya icamuhitanye. Lionel Bizoza agiye akiri muto, asize umugore n'akayoya k'amezi nk'atatu. Birababaje kandi birateye agahinda. Ninde yoba yinyegeje inyuma y'urwo rupfu? Umuryango wa Lionel Bizoza turahojeje uwogira amakuru akwiye ku rupfu rwiwe, akaba yodusangiza kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 905. Tuvuye gato kuri iyo nkuru y'urupfu rw'iyo Nyamiramabi, tugaruke ku bibazo biriko biribonekeza mu gihugu. Twababwiye ko hari bamwe mu bashinga amateka bamaze kwiyubakira sitasiyo y'igitoro, ariko abanyagihugu bo babona ko ubutegetsi bwose bwamaze kunanirwa. Hari ibidasanzwe bamwe bafata nk'ibitangaza biriko birabera mu gihugu c'u Burundi. Hari abariko barakoresha ibiziga kugira baronke igitoro, abafise imiduga bakaba bageze aho batira ibiziga vy'abapfuye kugira baronke igitoro bitagoranye. Ivyo kandi ni mu gihe twabonye imodoka y'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Jas Ndabirabe yamuzimiye ko mu nzira kubera ko yabuze igitoro. Ivyo rero abashingamateka aho gutorera inyishu ikibazo gihanze igihugu cose, batoye inyishu y'ibiberekeye kuko batitaye ko ineza abanyagihugu, bakaba rero bashizeko sitasiyo yabo Nyerudende ishobora kubafasha kuronka igitoro. Hari bimwe mu biriko birabera muri Kibimba, habiri bidasanzwe. Hari umunyagihugu yaduhaye ubutumwa ati ndabaramukije, hama hari ikintu nabonye igihe naja guhiga agatoro kuri sitasiyo yo mu Kibimba. Yemwe ubu kubera abantu bakwa igiturire kirenze kugira banyenyweshe imodoka, bahitamwo guhiga ikiziga baza bahetse, gutyo bakabanyurukiriza kubaha igitoro. Uno munsi rero igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, habaye ikintu cadutangaje aho kuri sitasiyo mu Kibimba haje imodoka ya mbere ifise ikiziga iraronka igitoro. Icatwumije haciye haza iyindi iboneka nk'iyifise ikiziga ariko rwa ruriyeri, bakota abantu, umwe akaryama muri kapo, abandi nyene muri kapo bakaba bamukikije nk'abamuherekeje. Wanashima agatoro yakaronse, twese twari twibaza ko ari ikiziga, ariko imodoka ivuye muri sitasiyo indani iduga idodani, umwe twibaza ko ari ikiziga tuza tubona arakomeye. Twumiwe, ntiyari anagwaye. Ubu bigeze aho abafise imiduga baja guhiga uwapfuye bakamuzana kuri sitasiyo kugira baronke igitoro. Nukuri aho Uburundi bugeze ntiworoshe. Umugani wa Mukombozi, dufate imisaraba dusenge
ndagusavye iyi nkuru igira ico uyivuzeko, ikiziga sico gusabisha murakoze. Ubwo ni ubutumwa bw'umwe mu bariko barabona ibara ririko rirarwa mu Burundi. Ariko nanone hari ibintu bidasanzwe mu gihugu c'Uburundi. Umurundi asanzwe aba mu mahanga we yavuze ati: "Ndabaramukije. Ni ukuri jewe nahora mu Burundi. Iyo nkuru yo gusabisha ibiziga igitoro ni ukuri mu gisagara ca Bujumbura ho ni akumiro. Ndibuka ko muri sitasiyo Sangwe haje imodoka zibiri, zitatu ariko zo ngira harimwo abapfuye koko, ariko ikibazo aho gihagaze nimba ikiziga arico gisigaye gisaba igitoro bizogenda gute muri make? Turigorewe mu Burundi ni ingorane." Abategetsi bobo ntabwo banezwe n'ibibazo biri mu gihugu, ahubwo bariko barironderera inyishu ku bibazo biba hanze. Ivyo bibazo rero bikaba bariko barabitorera inyishu mu kubaka amasitasiyo yabo, n'ay'abanyagihugu ba Nyarucari bo ntaco bavuze, nta jambo bafise mu gihugu cabo. Izo ndongozi ni nyabakika yemwe. Bamwe bati uwuzoja inyuma ya CNDD FDD azoba adakwije mu mutwe. Mu ntara ya Cibitoke hari ibiriko biraba navyo biteje ikibazo. Hari mu gihe izindi ntara bibujijwe kudandaza igitoro mu mabido n'amacupa, mu ntara ya Cibitoke ho siko biri. Abanyagihugu bagikura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakakigurisha ata nkomanzi. Imiduga myinshi irava i Bujumbura muri ino misi ikaja kunywesha mu Cibitoke. Amasoko yacu avuga ko vyifashe gutyo kubera umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca na buramatari wa Cibitoke Kareme Bizoza bavugwa muri urwo rudandazwa rw'amagendo. Ibara ku mutemere. Ndakubutse ko Gervas Ndirakobuca ari mu vyago muri kino gihe atorohewe, ko babwiye ko ikete ryo gutanga imihoho mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere yamaze kurishikiriza bamwe mu bajenerali, ariko bakaba bamubwiye ko yoba bangiye iyo ngingo. Turarindiriye ko hasohoka itangazo ko Gervas Ndirakobuca yamaze gutiza akatwe kiwe, kuko ngo agumye mu mabanga arapfungwa, ariko no kuva mu mabanga atanze imihoho navyo birashobora kumukwegera. Tubanze tugaruke kuri ino ntahe y'uno munyagihugu yanditse ati: "Jewe maze imisi hari udukorwa nza ndakora mu ntara ya Cibitoke. Mbonye iyo nkuru mwavuze umwe wese na leta yiwe, nca nibuka ibintu nabonye mu Cibitoke bijanye n'igitoro. Nta kubesha hari ahantu hapanzwe ukwaho ni ukuri. Mu Cibitoke igitoro kiradandazwa kurya ko muri Kongo, kandi ni igitoro ciza cane, kimwe originali, umugani wa babandi ngo kidatumuka nk'ico bazana mu Burundi. Ukirengana icapa cerekana ko winjiye mu ntara ya Cibitoke, wakirwa n'abaguhagarika bakwereka utubuni twa energy, twa Kinju canke umubirikira ukoze muri mwene utwo ducupa. Aho baba bariko baguha ikaze ngo ubashorere igitoro. Ugikeneye uca uhagarika neza imodoka bakabuganiza. Ibido igurwa hagati y'ibihumbi 200 n'ibihumbi 210. Emwe ntawukugora canke ngo akwikeke." Aho niho naboneye ko mu Burundi dufise leta nyinshi. Vuba naraciye i Muyinga, bagufatanye igitoro womengo bagufatanye urumogi. Muyinga na Cibitoke zose ni intara zo ku rubibe. Muyinga bagikura muri Tanzania, ariko bo kirazira kukigurisha ku mugaragaro. Rero naribajije impamvu mu Cibitoke bafise amategeko yisa. Banyishuye ko harimwo ukuboko kwa Ndakugarika nka buramatari wa Cibitoke. Bo bigisha ko ivyinjira mu gihugu atari bibi, ahubwo ibisohoka ari vyo gucunga. Umuntu akaca yibaza impamvu bikorwa gutyo mu Cibitoke gusa. Nimba ari vyiza ni kubera iki Ndakugarika atotanga iryo tegeko mu ntara zose ziri ku mbibe?
Nuko rero agatoro kava i Kongo kakajabuka Rusizi ata ngorane, ubu ab'i Bujumbura aho kuja mu Gatumba hasigaye aho baja mu Cibitoke kandi bakakinywa mu mutekano ntangere. Mu Burundi leta ni nyinshi bivana n'inyungu z'abakuru. Ibi rero biratangaje cane mu gihe hari n'amakuru avuga ko hari n'igitoro kigenewe abarundi kijanwa muri Kongo, ico gitoro kikaba kijanwa kugurishwa ku mafaranga menshi n'ishirahamwe Prestige bivugwa ko rigiye gukira umupfasoni w'umutambukanyi, umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayubaha. Gutyo rero abanyagihugu ba Nyarucari nabo bakaja kugura ico gitoro muri Kongo, bagasubira kukizana mu mabido bacinjiza mu Burundi. Ibibera mu Burundi n'akamaramaza n'ibara ku mutemere. Banywanyi bacu, amwe mu makuru twababwiye ko ari kuvugwa cane mu zindi nkuru zidasanzwe, tugaruke ku vyo twababwiye ko hari ibiriko birabera mu butegetsi bamwe babona ko bishobora no guteza ikibazo kidasanzwe. Twababwiye ko hari umurwi woba uvuga ko ugomba kuvanaho ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, umurwi ukaba ushigikiwe na bamwe mu bihangange mu butegetsi. Twarababwiye amwe mu mazina agarukwako cane n'amasoko yacu, tubabwiramwo Gervas Ndirakobuca, tubabwira General Prime Niyongabo, twababwiye kandi Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Turafise kandi amakuru ko hoba harimwo n'umukuru w'inama nkenguzamateka yahoze ari Somambike wa Petero Nkurunziza akaba n'umunyabigega wiwe. Twababwiye kandi ko harimwo n'umukuru w'inama nkenguzamateka nubwo wewe asa nkaho ari ku mpande zompi, akaba yereka Perezida Ndayishimiye ko amushigikiye, nyamara vy'ukuri akaba ari ku ruhande rw'abamurwanya. Muri ico rero bariko barakora bise umugambi wo gukurako ubutegetsi bw'igikenye, ndetse ubutegetsi bugomba gusambura no kuzimanganya umugambwe CNDD-FDD. Ubu baba bariko barakorana na bamwe mu bahunze igihugu mu mwaka 2015 kubera ikiringo ca Petero Nkurunziza, bakabona ko rero izo nguvu zivuye hanze zishobora kwifashishwa kugira bavaneho ubutegetsi, gutyo abo bashitse mu gihugu bagahamvywa n'abari mu gihugu, gutyo igihugu ubutegetsi bukavaho ariko atawuri mu gihugu amenye ko ivyo vyabaye, bakavuga ko hari abaroberi bavuye hanze bateye igihugu, nyamara mu biboneka ari uko abategetsi ubwabo ari bo bakoze ico gitero, ariko mu ntumbero yo kwikingira kuko baba bavuga ko bishobora no kuburizwamwo. Ico gihe rero mu gihe hari abantu bavuye hanze bavuga ko atawumenya ivyabaye, ariko nanone bishitse bakinjira mu Burundi, abo nyene binjiye baca babafasha kugira ngo bateze umutekano muke, kandi ngo ubwo butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye babutembagaze babuvaneho, kuko ngo yananiwe no gutwara ivy'igihugu. Ariko naho yovuganye n'abo bari kumwe mu mugambwe, ahubwo akabamaramaza akabita abasuma, kandi ubwo busuma babusangiye. Gutyo rero ngo ntibakimwihanganira kandi ntibabona ko borindira mu matora mu mwaka 2027, ariko bishitse agashikayo nahone ngo ntazoshobora kuronka ikiringo kigira kabiri. Ni amakuru menshi cane aba avugwa banywanyi bacu, tuba twabateguriye mu kanya gato, turaza tubashikiriza n'ibindi vyinshi twabateguriye.